tarafisi into Kabeni twenge biri seri osinda yandi Seif uwo mtenda Jeanette Jeanette wabwira uko Niwe utangwa kudidinga ngo Jeanette osinda ya Seif Tasiguye neza je ntaje amufise cyo kuvuga we babwira ubwo nimubwire kimwe kimwacu Neza ngo Jeanette afise inda ya Seif Seif yateye inda Jeanette urumva ni umugore n'umugabo abamara mu bebema Gira babonye abantu baza kunyibarutsa nabo bacavuga ngo reka tubyare natwe abantu bazoza baraza kutwibaruza wazi uko umwana wo gupfa kureba ukabitari gipange ari munakwiruka none umbwiye ngo ndakwirukanye je none umbwiye ngo none ugomba tube imiryango ibiri iba mu nzira ugomba ko tuba mu nzira turi imiryango ibiri wewe fata umugore wawe umvirize akaze kuba umugore wawe uri umuntu w'umugabo fata umugore wawe muduga Ngozi cyangwa ugende umupangira ahandi hantu jewe ivyo ishoboye nzo bigufasha ko sino baterana muri abantu bandi ariko nzobafashiriza iyo sivyo Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice Nurukundo Ndakumetri Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha Yaraciye inzira ubu ndishikira Magaze motsi Hola people, hola my people, meze gute, meze neza. Okay. Meze gute nawe? Sawa Nano habonye twicaye nko kubibajije ko tugira tugire. Hola people, ndabaramukije jewe nitwa niyo nkuru Seif canke DJ Seif canke Black Box rya kera. Bakiri impamagara Ushaka sinzi ukuntu vyagenze hamandi DOP wa Twafa Films Company naho nakunda kuboneka cyane kuri kamera ariko akenshi bampari ndi imbere yayo canke ndi nyuma yayo no munsi rero ndi imbere yayo sasa sinzi umuntu muri commentaire yanditse yashengo hariho mu cameraman akunda kamera ngo ni Seif kandi je mboneka gake kweli uyu munsi rero banzo bibwire kwanza nawe tabizi baramutse kwanza baramukije bivanye naho muherereye hama amazina ni Jeanette canke Jaja katuwafa kutagarenza Jaja tuwafa kuri TikTok mugende mu following kuri IG ni Jeanette Nemimana hama nyene bashabaza kwiyumvira ko tugomba dukora iki twicaye uko twegeranye tugira tureshanye ashavuza akantu kwera urankosoyeje nta IG mfise nta IG ndayifise ariko nta TikTok nkoresha nta ibintu by'imbuga mba numva se gusa mu minsi ndimo gutangura kubikoresha ndimo gutangura gusirimuka nanje anyway kuri Instagram nitwa DJ Seif nkuko nyene DVJ Seif no kuri Facebook nuko no kuri TikTok ariko TikTok irahari ariko sindayikoresha Haima mwaheruka kutubona wa munsi igihe twakora prank yuko uyu agiye sasa rero uno munsi tugarutse nibaza ko hano bamaze kuhamenyera iyo turi imbere ya kamera sinzi ko biriko biranabona sinzi ko ntumbaze nta numwe ari kuri kamera nje nyene kuvuga ndi kamera nkongera nkanagira iki uburere ibyo muri ko murabona nivyo mba bibona neza bibona nabi sinzi anyway uyu munsi rero tugarutse kugira tuze gukorera n'ubundi prank ese ivyo batumenyereje hama no kuvuga ngo nkino misi dusa nabicaye muri tuwafa ubuzi dusa
n'abagize twahejeje gufata amasanamu canke gukora tournage ya série nziza yitwa Data, Daddy, Papa, Father, yandinde iyo série rero ni série Babalao ni bakunda kuvuga ngo ni série yakasa mutwe. Rero yarahejeje gukorwa ibintu byose biri tayari muredire gusa mwihanganya mu minsi iza oya si izobanza ahubwo hazobanza ico bita lancement officiel. Iyo lancement rero sasa iyo lancement no kuvuga sinzi deje uwo bita Noranske ntare wa gatandatu niwe yanditse ngo iyi lancement officiel si lancement gusa ahubwo ni kirori abantu badakunda kuryoherwa ntimuzoze. Ni ukuvuga ngo iyo state narayiravye ndaseka nati sha ariko uko nzi ariko barabitegura ntibisondeka abamaze gukora lancement officiel canke movie premiere baraje bicare bige baraba uburyo bikogwa baraba uburyo bitegurwa baraba n'uburyo bikogwa pana za nuze tujamwe hariyo gacusanga anyway uyu munsi rero turagarutse n'ubundi twateguye prank sasa turi babiri uyu munsi n'umunsi hoho kwirya rero tuje umva twateguye prank yuko ndayivuye yihorere uno munsi raduca umutwe. Anyway mbo tumenyereye mu atabantu bubahuka ababatwara canke ababakoresha atabantu bubahuka ababakoresha ariko twebwe hano twibereyeho nka famille solution couple n'abantu beza ntibaraba ngo uri umukozi cyangwa uri iki aka ni famille iryoherwa ni famille imeze bien ni famille ya iri ni happy family muri make ni famille iryoshe rero no kuvuga ngo bijya bama bakora nitwabibakorera turavuga terega nimwe mu bitwigisha n'ubundi one ni Mamalao niyo mbo nukuvuga uno munsi urabona nta nuko turiko turakoresha mic kuko ijya mic yarire bariko barayikoresha ejo iri mu cumbi wawe rero no kuvuga ngo uyu munsi yo tuja kuyisaba ngo tuyikoreshe baca bakivyo turiko niyo mpamvu turiko turakoresha recorder ya telefone mwakire bari gushobora nako tuko niyo mpamvu tuko turakoresha telefone hano ni twaba tunayifashe ntibaza kumenya ivyo ari ivyo turiko turagira ahubwo reka turabe rero ukuntu tugira kuko ndazi mukanya tumuhamagare cyane reka tubahamagare tubahamagare baze tuyibakorere hano ariko jewe ibintu by'amaprank anyway people reka nze ndamuhamagara fresh hano ndibaza ndibone yatariya yashamwe naho boyibona bo barabata tumuhamagare rero Mamalao bimbi hajya duhamagare Mamalao cyo duhamagare Babalao ndindira ndazi mukaya hapo mpamagara tuduhamagare ya amana hagutebeje bibiza kuguma biri codinga mpaka reka duhamagare reka duhamagare papa nana anzurindiye tenda mukanya ko hapo mpamagara hamani abari karonse umwana na ni mpamagara reka numva nubwa
tugenda nkamagara tuze wicare ngaho uri ntange n'ikingiye n'ibindi sefu n'ibindi amazi nta na kimwe ibirato byanje jana byera biri hehe ko ndanaguhamagaye ukanga no kunyitaba n'ibiki habaye sefu habaye mubwire none ja niwe ntiwamubwiye habaye iki simenya ko izishani igire ga nacerewe mubarire namba ndashaka kungaye ko ndanera ibintu igiye biri hehe nje namubwiye niwe we ntiwamubwiye sitababizi he Mamalao umva twashaka kukubwira sinzi uburyo muza kubyakira tugira turonke umubebe iki wiki gomra ngumwana Jeanette arafise inda kabeni twengera biri seri usinda yandi Seif uwo mtenda Jeanette Seif uvuge wibuka windi twaganiriye genda cyane mara gufata n'umutima ufise none kari we yabishatse jewe se be Sheri kada muhimu biteke kweli man be urenda byara mukabyaha nibakubwiye nari Mamalao mutubwiye ndamubwiriye iki je igihe mwabikira je twari kumwe hari habaye ngo Seif na Jeanette n'umugore n'umugabota n'umugabo ya nyene ni accident nyene umva Jeanette nyene sinzi ko ana Jeanette wababwira uko niyo utangwa kudidingaya ngo Jeanette sinda ya Seif tasiguye neza je nta jambo mfise cyo kuvuga we babwire ubwo nimumugire kimwe kimkwacira neza numva Jeanette afise inda ya Seif Seif yateye inda Jeanette urumva n'umugore n'umugabo abamara mu bebema Seif ibyo nivyo cyane muri kumara kandi nkabibona je nari nabibonye reka rero kumutera induru oya je nari nabyike Jeanette wone ukagiye uko yari yavuze ngo aragwara hama nkambwa urwaye kitugenda kwa muganga ngo yango ntaco kubirahera ngo nuburuhi ni accident amabona kenaho acara nkakugibogari bw'ibigori ambwira ngo ntabwo ngwajya ngo ngurumva ngo bikaba bumumerera nabi ngo okay Jeanne nibikirere uti bimeze gute Jeanne numva menga muri ko murancanga Jeanette wewe mutwa Jeanette niko baza Jeanette Jeanne bimeze gute umugabo wiwe nawe umugabo we muzi wanje nene umbe ko agwa jembe ndumiyo banaga no twumva Jeanne bimeze gute Seif n'umuntu nta n'isono ugumva yaguteye inda bigenze gute yaraguhenze yarakudiroze byagenze gute mwari musanze mufitanye amahoro ngira babonye abantu baza kunyibarutsa nabo baca bavuga ngo reka tubyare natwe abantu bazoza baraza kutwibarutsa wazi uko umwana wo gupfa kureba nyene yaguteye inda bigenze gute
ariko Seif ubura kumenya neza ko iri mu moto umwana w'abandi nko kugomba kumuta bibaze nk'abantu bazokumva ngo baganye ngo bateranye amata tuzoronka ibintu tuzobigira ibanga nta kibazo hari ibanga ryo mu isi ritamenyekana kuba mushaka kumara iragira ibanga ni Jeanette katava mu nzu nta kibazo urumva ratobyarira ngaho ariho warateye inda rero natwe duce turera rero ngo ntava mu nzu Seif umva nakubwira ikintu kimwe mwene data urabona uko nyine wamuteye inda umviriza uko nyine we wamuteye inda nta muntu yagufashije sibyo burya no kumurera niwe wifasha niko bimeze Seif nta n'ukwezi kwari guheze igihe twicaranye tuvugana ukuntu yirinda abakobwa ko abakobwa bamukunda Seif abirinde mugabo ntiyabirinda gutyo kandi umva k'ikigerageza bari kumwe mu nzu twe tumubona nawe kuri umupangira ahandi ukanga kandi nagomba nyine ntagire izo ngeso urumva ari ntatakiza aho nzaba nsanga n'abana banje ngira ngo ahora bashurashuza indeba byo kwishuri umviriza rero nyine bino bintu nyine bimeze Seif je singomba yuko duterana amajambo canke tukerane nabi ndabizi ko byose twese biradushikiye ariko umaze gutera inda ubu umaze kuba umuntu w'umugabo utegerezwa kuba responsable no kurwanira umwana wawe n'umuryango wawe jewe ugira imana sinzi sanga ari umwana we wanje wakozeho oya basi izina ry'imana ndakwikira urumva neza ndakwica mu kiruhuko reka kubigira birebire hari uwumvise aho none bewe wumva ivyo bintu ari bigufi rero Jeanette wowe si umwana wanje si nk'umwana wanje none Jeanette aranyumije kwera ibintu twavugana kumbe imigambi yariyo kuja jewe mudufashe kuko je nari namubwiye nibi buri kubera Jeanette ari imyaka 18 nka wowe uri mugasha warongeye je nari namubwiye anywa kanini anywa kanini kandi abahungu bamutende muratangura kwivugisha ngo ibiki n'ibiki ano kanini gawa mungu uri gatazi n'ibintu byinshi ano nakanini umviriza se mufate muduga ingozi mubeyo sivyo oya de ariko namwe ntimwoca mutwirukana tutari bwipange hari umuntu none umbwiye ngo ndakwirukanye je none ugomba tube imiryango ibiri iba mu nzu imwe ugomba ko tuba mu nzu imwe turi imiryango ibiri wewe fata umugore wawe umvirize akaze kuba umugore wawe uri umuntu w'umugabo fata umugore wawe umuduga ingozi cyangwa ugende umupangira ahandi hantu jewe ivyo ishoboye nzo bigufasha ko sino batererana muri abantu bandi ariko nzobafashiriza iyo sivyo amafaranga bari bahembeye ntibavuga harimo afite ideni reka basi basi ntaco reka twari tuziyarana uburyo tuyikurayo basi ego kwe uzokwihende ntitunayumve iyo uzocuja no kumugasha wanase uzokwihende ntituyumve yuko uwo mwana yavutse wewe haguruka utuntu yavutse cyangwa yapfuye we numva uko afite ibyo kwikurayo nawe ntazeyo iyo kubaho ibyo kubwira ndabyumvira kuri gatoya ibintu byose ndabikora ariko nasigaye yambara amashakorere uretse inshuro namuhamagara akaguma yihoreye nyine umugabo yumva yarose byose afise ikiguri genda ntitunde gutora ibintu byawe ucomoke nyuma ya nimero ya mama wa Seif ndamutelefona amubonye oya none mugira amaca mu kwivaga mu mama none umutima warusokotsemo rero mutiwe dore njye byasere bwagira mu bizane ngo mama ibandi tinga nabo Babalao zani hado nibakoze kubana kugobasha narukushikira mwege hasi none natemwe bamwumva cyera mutenda wewe kweri naye yayikuye hanze agacabuka kwa nyu urabona nyine wabigamenyereye jewe wabigamenyereye sifuretse ko mama wahunda mu telefone ukaraba ukuntu ukubitwa dushe abamenyereje Frank yakabayikugiriye ndabira prebe rega cyane nk'ibimwabyumvire yamahasa ora kumwumvise se mwabyumvise umuntu azomwitera ngo tuyikureyo
ngo tunini ngo wikurayo nk'ugase mutinda Oivyo tenda tupambane bara. none nk'ugase umuntu umutinda ukamuga ngo wikureke ariko je kibazo ni kimwe none Seif iyo prank mayigize kugira mu giki Kugira tugire iki? kugira mu nyumve Ngenza nete mbigado. je muganda baravye Jeanette na Seif ntibera kugira ngo niyumvire kutugira prank nk'iyibyo niko bamuzico mwiyotse no muri kugira bashaka babiri kumenya kubera iyo prank yaboneka yuko harimo umutego mwashaka kugiri gushika kuki Ewe. Nembaze kwanza ndanze singi kamera. mwashaka gushika kuki nicyo kibazo ndumye mwashaka kumva yuko Egira hariya nicere. reka nawe usanga uri kuraregera Jesi ndumva. ariko aregera yumve yuko Iyi prank yuko cocamwo biramutera. yaranje ko ntego bana babahishambire mu jambe wese wabaye ducagiye ngo umuntu wese ngo dushaka Jewe wabanze wereka kumvugira ngo ibi. Seif ngo jemo Jewe ngaha nashaka kubishiza. Urana ari igihe umuntu aba aryohewe akemera ibintu. Yabashaguye naho akemera ibintu. Nibuka twari muri prank yandi. Sinzi ikintu twari ko turakora deja shavuga ati. ndavyibuka twari ku meza Ari ku meza shavuga ati. Muri fiko na Seif. Umuntu azozana umugore nzomufasha buri kimwe none ndakubaza none wewe ngo bahiriya salo ya hariya ngo niriya chambre ya hajya none je nacienda kurabanya rino none ngozi ni haja mwebwe muritiranye ibintu je navuze nti umwana nzosohora none ko nenda gusohora iyo mu nzira yo gusambana oya penda nubu ndabisubiyemo hagati ya piko na Seif umuntu azogira mariage iri officiel akampesha icyubahiro nka wavuze ngo Jeanette nawe ngo Jeanette nanzo musohora nk'umukobwa wanje be wewe uvuga ibintu ushobora none Jeanette warabaye Jeanette urafisuka none basi wari kudusohora aragira mariage ariko namusohora ubu rero ni wari udusohoye nk'abana wari udusohoye nk'imbwa nyene nk'ibihimbiri none se mwari mwagiye mu nzira mbi cyena ro none bibaza ngo twege bagiye badusohora gute nakubwira uwo ngene bamusohoye igihe yari yatwaye inda aragwashira intaka ariko shabara igihe aja mu nzira nziza bamusohoye neza niko yuko muranse shamura uzi n'ibibazo wahuye nabyo bamaze kugusohora nivyo bashaka tuze guhura none ko mwatama ntikuba twababwiye none mu cyo kumenga none intare twavuze ahantu tukazi basi kubera ahantu twemera tukivuga byose tukabibabwira hama nawe ukacubirenga kukabigira ubizi nta n'impuhwe nonakugirira mukadusohora nyene hanze none jene hari na kimwe utazi kwijewe none kandi nyene mwari mwavye bire mubona je na Jeanette kweri twoteraniye nyine aho guru batse abaterana bigenda ko iyo sirebana yiyumvira ngo bigendere hafi buyitinje tirinze kino weka tisuye mu kweki we cyari wase kujubugari bw'ibigori ngo ntabushaka nari numva nkihaze ega shabara ariko nawe none ahubwo konzi uyakwaka nari numva nkihaze kandi subugari bw'ibigori none uku kwezi ntiyagusabye sekana namba yo bimaze nk'indwi zibiri ukwezi yarahise narayimwa ahubwo reka amaruro wemerwa kuyiguhita ikizingahe umeruka kuyiguhita hirya y'ejo je ntumperuka je ntaho naguhaye wakoresheje inambi y'abandi je nakoresheje zari ziri mu cyubu nuko barabaneza shire bana oya ari Seif ubu yasatse rwose wewe manda kugira Seif abakoko ukuntu bako bakunda burakubege kwa kuri bamukunze rwose nawe yabyibishe amatama ngo he mugayumvise mama wiwe Assalamu alaikum mama Seif marahaba watullahi wabarakatuh aburi hoza hiyo yumvise mama wewe na prank cha kwa ndayishe kweli Ngira ukana kuko mu telefone mama wiyu jena nagomenda mu telefone ako ko none deje bari bamanye ryarakamubwiye ati umwana wawe aritonda yari guca yivuguruza gute none jere kumwibwirire n'indodogera abana barataka hora people nuko rero aba baswa batugiriye prank y'uburofa nababwiye kubacungira hafi nzobabwira rero kubiri yoya oya umviriza umuntu akabura ko check ku kwezi muri mwese Wiko muratura ntibyafashe ahubwo plus inzu ukuntu zimeze kuko urabona na terekariya ntawe ari karandabira nkaca niyi ntibyafashe plus inzu ubona izo bazimeze koma nuko ninde kadodo nubundi ngo ni uburofa
iyi plante niba urapfa gusa mwitaye mu mutego kubera ngiye kubacungira hafi nuko rero muze muragura nawe kandi tubibutse ko lancement officiel ya Seridata nari nakababwiye umenga nari nabivuze kweri lancement officiel ya data ko azoba ari akajembegete azoba ari seka nawe ugura itike ukigura itike gusa mu minsi zirasohoka ukigura itike seka nawe uzowirotse kwa gusa umugore wabo w'umuhungu azoyiguha ihesheri wawe cyangwa umugore wawe ugura umukobwa naho nuko bimeze seka nawe rero kuri lancement for free hanyuma rero tubibutse yuko ubu yizi ko ziragira ahantu hose Seif arazirembeje ingozi ingozi kandi sha nimero ndaza kuzibaha muri cyandike none zivuga nyene umuntu ari ingozi rero akeneye seka nawe ahamagara kuri 60 bamwita kumutanga nimero z'umuntu atari si business oya si ndo z'umuntu none ingozi umva yo hamagara muri company ni kuri impande ya Interbank impande ya Interbank ingozi ujya mu impande ya Interbank ingozi zirahari ariko ibujumbura ku isoko y'akanyamuneza ni muri centre ville impande ya stade ni muyinga zirahari hari Mamalao nawe ne yamurusha ndatanga nimero ziwe ibujumbura ni hagati ya stade intwari hamwe na imprimerie Max mugende mwiyorere sekanawe ariko uzoza muri lancement sekanawe for free ariko lancement kweri mutoze n'agashugwe yanje le 15 juin Mama gufixe data. Mugaye urumva nye le 15 juin. Urazi ko iyi prank ari ya mbere. Iriyo tariki rega ntiyari bwasohoye. Tunawapenda ngiye kubacungira hafi. Ariko kwe. Ege prank ariko sha je kweri ndabibonye neza. Si ibintu byose nzosubira kubyizeye. Nzo gusohora neza none aransohoye nk'intutse.